Yes, ladies and gentlemen, time is now. You have to turn up your volume. You have to turn on your speakers. Time is now. Wamanya mwirundira nyigishika. Ndikumena Simbizi wa Semavumba. Benshi cyane babonye ko baravuga ati ico kiganiro ntakuna kumeconchika. Tikwambwe mga radio na Pwani Teka FM yaje aberewe vya hatari nk'umuntu w'umupapa nyene. Papa mwamikazi. Papa mwamikazi turi kumwe ndani ya nyumba ndani ya mjengo 94.0 asubwa mbere ashika ngaha amaze kuba ari muhira ani mu rugo reka tumuhe ikaze welcome ndani ya 94.0 mzee baba. Asante sana. Umeze gute Simbizi? Bana agenda aho kabisa. Ndashimwana ndakubona cyane kabisa. Mfatira akanya keza uramutse abakunzi ba Iteka FM kumwe natwe uramutse abakunzi ba content za ubususanguzi bwa abakunzi bizina Simbizi wa Semavumba. Ndaramukije cyane abakunzi ba Iteka FM, Iteka Media, Iteka Music. Yes. Kuko Iteka n'uruganda runini. Yeah, gwagutse byatari yeah. Haramutsa rero n'abakunda kunkurikirana. Ndongeye nakaje ko baramutsa kuko ujya ku radio ndaca gake. Ngabo ngaha ni muhira. Aha ni muhira kabisa. Yes, twavuze abaririmbyi ariko baradomina abaririmbyi bariko barakora Satubi umubona gute ni nyuma yuko nawe nyene avuye kugira media twari ya Tanzania bana yuko nawe yarashoboye gukora ibintu mugo bitabumvikanywe ko na benshi ya bintu byo kwamamaza babishize muri we yo kwamamaza uri ya mugabo wo muri Tanzania rigwa ndibaza urabibona sino ndabivuga kubgawe bijya bintu nka Satubi n'igikuriro ciwe muri no muziki byari bikwiye zijya post aha post after post yerekana yo kumengo ni bari benshi bavuga ko yerekanye kumengo ni cawa wuri ya mugabo kandi ujya mugabo ariho benshi bamumenye ngaha mu Burundi kubera Satubi. Bon ivyo byuko abaririmbyi bacu babagira promotion abanyamahanga turabimenyereye ivyo nibisanzwe mugabo Satubi nagira iminyuro yiwe Satubi burya afisa amasharge menshi muri ko nane hajya natararongora nkanje afisa ama responsibility rero ubu kuba muri uno muji bisigaye bisaba ibiharuro byinshi atajiziwe zo kuba muri kino gisagara gisigaye yigoye kuba kubw'umuziki w'u Burundi naho image y'umuziki w'u Burundi kuba Tanzania bivanye na ijya attitude ubona image y'umuziki w'u Burundi kimera gute nta media tuwa ikenewe y'u Burundi kujya muri Tanzania bijya mu bisanzwe byari bijya yakore yari gufumaza nga muri Iteka mukayaga bigahera kuko ntibyari bikenewe jewe yabandi umuhanuzi wese ariko muhanura ngo je mu media tuwa inshuro zose Satubi yagiye muri Tanzania yagarutse na wene yagabanutse power baragaragaza kumuminimiza bakamugira umuntu muto kandi ngaba ari umuntu munini ucume ngo nukuja kubisemba naramubonye ari mu radio afise gakombe baramubwira ati bana wesha gakombe shirahari ivyo rero ni ibintu ucusanga ngabo ntaco ni buke mugo urumva mugo ni umve uko bitakaza dignité y'umuziki w'u Burundi baca babona directement yacabona ko mu Burundi muziki waho uri down mu gihe waho ndi byari vyitwa ko yaduserukiye bamufasha kutariko ariko nkaca ndaba ukuntu haje no mu DJ gusango ni DJ ngo Ali Kiba par exemple usanga bamwe bashushe ama grandeur menshi ariko umuririmbyi wacu ari ka dominari ari hejuru naho bikagenda kujya visibility muziki w'u Burundi ntora ko hari ukuntu direction michitakara sino kuri Satubi wenyene wanashaka n'ama media tuwakiri kwagira mu Rwanda naho ni the same ntiba bikenewe umaze gukora ikintu cawe cyamaze gushikayo natwebwe nitubabona baje ngaho gukora media bijya bo badakora nawe uja kubikorera iki turese ni ibituko turubaka rero ni ibi mugabo ni buke tuzogenda tubihinduza ibikogwa Berklis warigeze kuba ubirimo cyane donc umutabariza ariko akariro karagabanutse n'ubu naenda birimo Berklis ari muri mu bambe mu bambe yiva mu ryari nk'amakuru yo kwizeza nta n'urubanza rwe ruracibwa Berklis bugi urubanza rwe rwagiye urabamwe utuntu burya iyo ugiye muri afere umuntu azokwagiriza afere za mubambe mu ziba zigoye tuze tuzirinda burya mubambe niso naho uba warenganijwe cyangwa umuntu yashoboye kumonta ikintu ubutungane bukacakira burya ari mu madosiye
nabiya bazumva ngo ikigongo cy'umukuru w'igihugu ikigongo cy'umukuru w'igihugu gikora ku bantu bose kiretse abagirizwa mu bambe hajya mu bambe bakunda kukavuga ndaze rero benshi batagataho kabatahuze uvuze mu bambe ni mu bambe nyene nuko nyene wakoze ibintu bituma ubamba umva ukoze ibyaha bya mu bambe nyene urumva bivuze ngo rero muri kino gihe kubera ari dosiye ya Mubambe nta dosiye ya Mubambe baracyari mu matohoza hariho ariko amaze igihe kinini ego niko bimeze n'amatohoza nuko amategeko avuga urumva hari amatohoza batumye bituma bimera uko nyene hariho amatohoza bakirimwo ko n'ubundi urubanza n'ubwo shikino saha ubona icizere kingana gute icizere kirahari mbere kuzazogaruka bazosubira kumubona bigeze nko ku bice 40 ingahe kwijana biracari nko ku bice nka 60 kwijana mugabo urumva ni nkuko niyo 40% ejo n'ubu nyene uzubona ibonetse birangiye mugabo ubutungane buracari hari amatohoza yimbitse bukirimwo kandi ayo matohoza ariko aragenda neza no kuri yego wono kwita bakunda gukoresha ugaterme reka ndakavuge wono kwita mukeba wawe ni Chimamanda nawe yigeze kuja mu iyo dossier yerekana ko agomba abikore wanashaka mu bantu batumye na dossier yiteba ni Chimamanda yagiye reka vyiyagrava reka mu mwanya nigisha abantu ikintu kiri mu butungane kirazira kukizana muri media iyo namba umuntu wawe mukunda ari mu minwe y'ubutungane ufise aho wokibariza genda ukibarize mugabo ugiye ku Facebook ku marezo ukandika nibi ijya dossier uri kurayikomeza naho rero bice bisaba ko ubutungane buce bugira amatohoza yimbitse kuko hari ibintu bawavuze haje ati rero bisaba ko ubutungane buce bubitohoza ati rero Chimamanda yatumye ahubwo vyiyagrava Chimamanda yatumye vyiyagrava niyo mpamvu urumva mugabo si c'est pas trop grave ko ubutungane bwo burafise amapiste bugenda bukorera benshi bakanavuga ati wahoze udukorera umuziki w'u Burundi ariko muri kino gihe warabivanze uja no mu bindi ugaca usanga rero nka bamwe bataguhikize dudurira ati wagiye muri politike ugaca usanga za nguvu za wa muziki ntiziriko ziraboneka wagushigikira ico ushobora kukivuga kwigimbega Simbizi Wasemavumba réellement aracagaza ibirenge vyose vyiwe mu muziki awushigikira ko hariho bamwe bavuga ati ahubwo ntari karadushigikira ariko atuma ducika intege urazi ndakuvuga ikintu kimwe cyo kumenya gato urambwira ingene no muziki wacu uzotera imbere mu gihe udashoboye kwiyegereza no munyepolitike ashobora gufata ingingo zituma uko bigenda kose ni politike y'igihugu bivuze ngo umuziki urakenera politiki urakenera abanyepolitiki bagomba kufatira ingingo bagomba no korohereza kuko urumva aho bigomba guhurira rero umuziki wose urakenera umu intermediaire ashobora kuba avuga ati abanyepolitiki ndashobora kuvuga just n'umunyepolitiki mugabo nibyo bisigura yuko ntashobora gutahura akamaro k'umunyepolitiki mu iterambere ry'iwanje ry'umuziki bivuze ngo Simbizi Wasemavumba kwegera mu politiki ni kubwineza y'umuziki ni kubwineza y'umuziki babimenye gasubiremo ati je kuja muri politiki ni kugira ngo umuziki wacu ndawuteze none je nitwa Maniragaba Idris mugabo entertainment inzi nkande ikuze nka Simbizi Wasemavumba none hari umunsi n'umurumva nyine cyo mu kwiga amagara ngo Idris amamagara gute Simbizi Wasemavumba kuko iyo mba umunyepolitike mba nitwa Idris hari none hayele mugabo hariya iyo ndiko ndayaga n'umunyepolitiki kubera jemba nkine ngume ndumu entertainer bisaba ngume ndisema kabisa kugira Ubusemavumba bwanjye buze korohera gushikana icyumviro byose Hayelma rero umuziki n'abanyamuziki uri kura bavugira hariya ko wewe wegereye Okay.